Abenegihugu b'intara ya Mwaro turashigikiye ibikorwa by'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira severe. Tucumva ko uwo murwi uje gukorera ngaha mu ntara, twakiranye urweze abawugize, turahimiriza n'abenegihugu ko bowakirana iteka, maze turanabahimiriza ko ufise inkuru ijanye n'ubwicanyi bwabaye mu ntara ya Mwaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 ko yobitanga atarya umunwa. Ni muri iyo ntumbero hashoboye kumenyekana ko muri kino kibanza harimwo ibinogo rusangi byatawemwo abantu muri 72. Kubera ukuri gukiza, nagira mpamagarire abenegihugu bo mu ntara ya Mwaro muri rusangi, na cyane cyane abegereye ibibanza byatowemwo ibisigarira by'abantu, ko bashira umutima mu nda bakabandanya begera umugwi severe kugira inkuru bazi boba baratinye kuzishikiriza bazimenyeshe. Mboneyeho n'akanya ko gukengurukira abamaze gutanga inkuru, kuko nizo zatumye ibikorwa bishika ku rugero bigezeko. Nagomba kandi nshimire umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurana severe kubwira n'ubwitonzi bwawuranze muri iki gikorwa, mpereye ku kirongoye Ambassadeur Ndayicariye Pierre Claver n'abamufasha, ukuntu bitwaye mu kwegera abenegihugu kugira ngo ntibacike ivutu. Mu kurangiza rino jambo ry'ikaze, nagira mpamagarire abari ngaha mwese ko mwotega amatwi amajambo n'ibisabisho twamaze kubyumva biza kubera ngaha muri kino kibanza, maze bibabere kimurikira imitima yanyu kugira ngo ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi no mu ntara ya Mwaro butubere ikigwa kugira ngo turandurane n'imizi urwango n'ubwicanyi mu gihugu cyacu. Aho umugwi severe ugejeje ubutumwa, tubona ko gusaba ikigongwe ari ingazi yo kunwanisha abavuka gihugu. Icya gatatu, ibikorwa severe irangura mu gihugu sukuzura akaboze nk'uko bamwe bavyibaza canke babivuga. Dufise ubutumwa bwo gutohuza ukuri kubohora, kukongera kukaba umushinge wo gusubiza hamwe no kwereka abarutse vuba ivyabaye bidufasha kubaka kirazira. Icya kane, gusezera iyi si waragandaguye inzirakarengane udasavye ikigongwe, uburaza umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora. Nico gituma severe ishimira abahora mu muhari Gerere bubahutse kubwira umugwi ivyo bakoze mu 72. Twarabarose ngaha benshi bati twarabikoze, twarahagaritse abantu, mugabo twatumwa na naka. Umugwi severe urongeye gutera kamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora no kubohora imiryango yabo, cyane cyane ababamukako. Iki cya gatanu, abana n'inshuti z'abagize uruhara muri ubwo bwicanyi, umugwi severe urabaremesheje, ntawe uzozira icyo atakoze. Uburundi bwacu bunyotewe amahoro n'umutekano kuri bose. Icya gatandatu, abapfakazi, imfuvyi n'abandi bose babuze mu gwimo bo mu 72, nabo nyene uyu mugwi severe ubasaba kubandanya bihangana no kwirinda icyo ari cyo cyose cobajana mu nzira y'ishavu.
ikindwi severi isaba abarundi kubanyaza ibintu kandi bariho muri Mwaro no mu gihugu cose, ibintu biboneka kandi bizwi na bene vyo, cane cane ibitimuka n'ibindi nk'inka turabizi byarabaye. Umugwi severe urabateye akamo bagira intambuko babisubize kuko si gwabo. Turangije rino jambo tubashimira mwese mwitavye rino rubanza, ariko turasaba umwe wese yigore gato arabe asubire yiyumvire, arabe ibi bisigarira by'abishwe muri komine Gisozi, muri komine Rusaka na Kayokwe bimaze gutorwa n'umugwi. Iyo tuvuze kuraba no kwiyumvira ko no kwibuka ko aba bari abarundi n'abarundikazi bava mu bwoko bwose mu miryango itandukanye bakora ubuzi butandukanye mu gihugu. Duca tugira urugendo ruto rubereka aya magufa n'ibi bihuzu aho byavuye, cyane cyane ngaha turi. Duca tugira urugendo ruto rubereka ibinogo bya hano Gisozi byatawemo abagandaguwe mu 72. Ikinogo kirekire dutangura kubereka hari yepfo cimbwe n'abari bapfunzwe, hanyuma barabica baca bakibatamwo. Urumva ko batawe mu kinogo biriwe barimba, bugorovye mwijoro baca baza kutabwa mu binogo bimvye. Ibindi binogo 8 tubereka ngaha mu biti abanyamwaro bise urukariha. Hano mu biti abakuze babwiye umugwi severe ko vyimbwe imbere y'ugwimo go mu 72 biciye mu bikorwa rusangi bitegetswe na musitanteri. 18 arico ca nyuma severe isaba abarundi mu minsi iri imbere. Severe giye kuzoja mu gihugu cose igire rusansuma rwo bahitanwe n'amakuba atandukanye yahekuye Burundi. Turabararitse rero muzokwitabe mwandikisha banyu bishwe. Aha tubisavye duca kuri buramatari, tuvuga buramatari tuvuga abarundi bose bajya bishwe mu gwimo rutandukanye. Turakeneye kubaha iteka, turakeneye kubibuka. Ntibari ibikoko, bari abantu nkatwe. Nihagera rero muzobandikishe. Ibikorwa bibaye no munsi byerekana ko ibindi bisabo by'abacitse ku icumu bizoja mu ngiro. Inama nkenguzamateka nk'uko yabyiyemeje mu bikorwa byo gushyigikira umugwi w'igihugu w'ukuri no kurekuranira, haratunganijwe ibiganiro hisunzwe amahangiro 5. Ubwa mbere kwibuka kugira ngo dushobore guha agaciro kibereye abarundi bene wacu ibihumbi n'ibihumbi bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1972. Ubugira kabiri guha akaryo abo bose boba bafise icyo bavuga, baba abemera canke abatemera uko ubwo bwicanyi bwo kwitwa, cyane cyane abahuye n'ivyo vyago batararonka akaryo ko kugira icyo bavuga ngo bafashe inama nkenguzamateka kwegeranya intahe n'ivyiyumviro byotuma abarundi n'amakungu bamenya ukuri ku bijanye n'ubwicane bwabaye mu mwaka w'igihumbi 1972.